mugihe uri mu makosa ivyo ndazi ko bibaho kandi ndazi ko ari ubushyushyu kwigereranya n'uwo wakunze kuko urukundo rudahatirizwa sinambie ukweli wako wa moyoni kuliko kunichanganya na wako ex mwanaume nisimame kama shujaa vitani vitani oh oh nitakukunda kama nilindi upendo usipopendwa utajikuta kaburini. You cry, yeah, you cry, don't cry, no one can help you. Hivi sikuridhishi, ambie kama sikufikishi. Oh baby, utanitoa kafara mwenzako. Yale matapishi ya nini, kurudisha mdomoni kwa nini? Mwenzako mihoi tabani, tabani, yeah, yeah, yeah. Ndo nyota wewe mwezi, usije kuvuruga mapenzi. Jua kwako sijiwezi, utanichoma roho. Reka dutangure tubasaba imbabazi. Rubanza ruba ruto urazi yuko uko ipfa y'avenue yari yaribamenyesheje urubanza rwategerezwa gutangura saa 9 ariko murabona aho amasaha ageze. Mufata umwanya mu kumviriza iyo introduction kuko ni agaciro niho muza kumenyera hafi bijyanye n'urubanza. Nibaza ko ibikurikira n'ibirori mushaka kumenya rwose ibijyanye n'urubanza rw'uno munsi mufata umwanya mu kumviriza iyi introduction. Uno munsi rero nk'uko Empire Avenue yabibamenyesheje ni umunsi wa conference de presse mugabo ni conference de presse idasanzwe kuko ni conference de presse irimo n'ikindi gikorwa gihambaye. Mwarabonye yuko ku matangazo n'ama-invitation yagerageje gusohora kuva ku munsi w'ejo na hirya y'ejo mwabonye yuko ari Empire Avenue yari yabahamagaje kuri uno munsi kandi mukayitaba, ariko igihe mushikiye ngaha mwahasanze n'undi muntu mutari mwiteze ari we Grand Royal. Muti rero ibyo bagira babashikirize canke ibigira bihabere ngaha ni biki? Haraciye iminsi itari mike Empire Avenue itanguye ibiganiro n'ishirahamwe ryitwa Grand Royal. Abarirongoye baraza kubamenyesha byinshi kuri iryo shirahamwe. Ayo masezerano rero bagiraniye sayandi ibiganiro byari bishingiye ku masezerano yo gukorana. Kuva uno munsi rero Chess Empire Avenue irongowe n'umuririmbyi mukunda cyane Sabi akaba ari umunsi wo kubamenyesha Chess yuko agiye gukorana n'iri shirahamwe Grand Royal. Umuyobozi mukuru wungirije w'uruganda Crown Royal. Usanzwe urwo ruganda ni uruganda rw'umuntu wigenga uzatunga ukomeye yitwa Niyibizi Ismail Apolinari, benshi muramuzi. Niyibizi Ismail Apolinari niwe nyine ibitahe yose ya Crown Royal. Igituma rero navuze ngo ni umuyobozi mukuru wungirije igituma umuyobozi mukuru w'urwo ruganda mu izina rye ni Niyibizi Ismail Apolinari, akaba ari nawe nyine ibitahe ntawe basangiye umutahe mu urwo ruganda. Uruganda Crown Royal mu ruganda rubarizwa rugaragara ibikorwa byarwo bimaze kugaragara mu gihugu hose, ariko
icyicaro gikuru kiri Muyinga mu ntara ya Muyinga. Hama rero urwo ruganda rumaze ruba ruraba imyaka 3 rwatanguye muci yo muri 2000 imyiteguro yarwo 2018 rutangura gushyira mu bikorwa ibyo bintu muri 2019 rero rurakora icyese uruganda rwitunganije neza. Muri make rero mu ruganda rukora drinks solutions ibyo kunywa harimo mu byo kunywa ibyambiye n'ibitambiye ukuvuga harimo ikaze harimo wine harimo na juice nk'uko mubibona hano biri dekorera amaso arabaha. Murakoze cyane. Arahejeje kubabwira ku byerekeye uruganda Crown Royal, yababwiye ko ari uruganda rukorera mu ntara ya Muyinga, rukaba rukora ibinyobwa bitandukanye nk'uko mwabibonye. Muri ibyo binyobwa hariho imivinyu, hariho amawisiki, hariho eka mbere n'amaju. Kandi gushikisa twabegesha yuko atantara n'imwe igize Burundi utosangamwo ibinyobwa bya Crown Royal. Nta komine n'imwe igize Burundi wosaba ikinyobwa ca Crown ngo ukibure. Hariho na ca kinyobwa karuhariwe abanyagisagara bakunda arico Burundi waragi. Burundi waragi bisanzwe benshi bashobora kuba batari bazi ko gikorwa na Crown Royal, ariko ikinyobwa gikorwa na Crown Royal. Nibaza ko anganira ku masaha yatugoye. Uno munsi rero twabatumiye kugira ngo dushire icete ku masezerano ari hagati ya Satbi hamwe na Crown Royal, akaba ari collaboration ugukorana kuzoba guhagaze ku gutezanya imbere hagati y'abo bantu babiri. Reka mvuge Satbi hamwe na Crown Royal. Aha tuvuga yuko Satbi aho azoba ari hose ashobora kuzoba aserukira ibinyobwa canke imitobe imivinyo ya Crown Royal. N'ahari Crown Royal hose hakaboneka umuririmbyi Satbi. Ico akaba ari ikintu kinini cyane rwose twari twashimye kuryoherwana na mwebwe. Ubwo murakoze cyane. Duteze imbere umuziki w'Uburundi muri rusange. Ego ikindi kibazo nikihe mwambajije Satbi sinabyibuka byabaye byinshi, ariko ndakurangira ati biraba byinshi birangora kwishura. Nabyishije byose muri rusange. Iyi ni Crown. Ndashobora kukivuga ko ikintu jewe ndasinya na Crown. Hari amakampani nemerewe gukorana nayo n'ayandi ntemerewe. Urumva hari amadeta yavuze ko tutovugira ngaha yose kuko yabaye, ariko nibashira kwishyura kuri iki kibazo nawe nyine atake lui nta kibazo, ariko kuri kote yanje mba mu kazi. Yababwiye Satbi inyishu niyo nyene sinja kure yiyo. Hariho amashira hariho ico bita mu gifaransa conflit d'intérêt direct. Conflit d'intérêt direct ni abantu dukora amaproduit amwe. Urumva niyongerera publicité, umuntu akora umuvinyu acaja kugirira publicité nanje. Urumva bica bicangana n'umuntu amubonye aramuyoberwa aho yamubonye. Rero kuri ayo mashirahamwe usanga dukora les produits similaires, abo nibo amasezerano canatarabo. Ariko kibuza yuko ejo hari ishirahamwe rituma tumanako amakuru rimuhamagaye, ejo hari ishirahamwe ryubaka amabarabara rimuhamagaye, ejo hari ishirahamwe rikora impuzu rimuhamagaye, nta kizomubuza kuryitaba ngo ashobore kuba yokora ico gikorwa. Ubrarudi dukora bimwe, bakora ibinyobwa dukora ibindi. Ibyo navyo amashirahamwe dukora akazi gasana kamwe ayo yari babwiye Satbi wenyene yari yababwiye. Unyemerere duhere kuri aha twari twakatikirije.
abantu batarenga 5 kubera ko twababwiye ko tuvi Muyinga kandi dutegerezwa kurari Muyinga ejo dufite defile urumva n'amasaha agiye. Ego murakoze, nitwa Clovis, umwana mutoya akorera Iratiro magazine. Nafise ikibazo kimwe byari biri mugabo ari ukuntu mwacishuye apre mwavuze yuko mgiye gukora imyaka 5 mukavuga yuko ngo kumwaka wa album twige nk'abantu bakurikirana by'umuziki w'u Burundi twumve ko muri iyo myaka 5 tugiye kubona album 5 nyene ngaho mu Burundi. Murakoze cyane. Murakoze, nitwa Alain kuva muri Iratiro magazine. Mwavuze ibijyanye no gukorana, yego Mesabye yavuze ati si inyungu ziwanje gusa, si inyungu za Mama Naila, si inyungu za Mama Karume cyangwa inyungu za KTB na Empire yavuni gusa, ahubwo dukorere ineza y'umuziki wari munsi. Nitugume twishigikira tuvuge ngo ni bon buri muduga wacu rakaze. Bien sûr Satb n'umwe mu baririmbyi batanguye game Generation ya Diamond, mugabo ni bamwe mu baririmbyi bageze kure kandi cyane. Uno munsi nubwo twokwiruka bigoye gufata, ariko turakeneye gushika ku rugero kuko n'ibindi bihugu duhanye urubibe twari dukuriye mu muziki bariko barashika kure, ndavuga nk'u Rwanda. Mbega Satb hari bimwe mu bikorwa wari usanzwe ufise ego meje last time dukorana ikiganiro aravuze ati ino nyubako yuzuye ibikorwa byinshi, hari amwe makora bari karanugwanugwa amwe hari ibyemezo bihari. Mbega ko ya makora boss ashobora gukora korabiko ikazokumvikana mu myaka 2 cyangwa mu myaka 3 twari bagiye kwibaho, uno munsi tugiye kubisezerera kuko please tumara imyaka 2 nimba no munsi kolabo ya Medivisi cyo yamaze hama tukadusura kubona indi kolabo mu myaka yindi 3, no kuvuga turiko dukora dusubira inyuma, dukeneye gufata abandi. Mbega Crown Royal ije korosha ivyo bintu Satb bwa buryo buriko buragorana kugira ngo ashike kuri ama video international bya bintu byo gukora kugira ngo asubire gushika kwa Sasha canka harenge, ije kubyorosha. Mbega ije kubyorosha tugiye kuza turabona ibikorwa ryari canke ni muri ya myaka nyene 3. Ikindi nagomba kubaza ni nkuko bavuze ati uno munsi turakunda kubona amasezerano cyangwa abaririmbyi bariko barasinya amasezerano tumenye ivyo bayaze, ariko bimwe biri hejuru turabimenya, ariko ibiri indani nibiba bigujijwe umuririmbyi adashobora gukora cyangwa company idakora ntitubimenye. Satb nivyo nkuko Landry yavuze ati urakunda gusinya n'amasezerano, hari niyo nayo mwigeze gusinya ataheze uretse yuko bidaherutse kuba biriko bigenda neza. Mbega uno munsi hagize agatirigana bitunganijwe gute? Tuzosura kubona induru basure kuvuga ngo abaririmbyi n'abavayo bisubire kutwicira inzina nka kera. Murakoze. Murakoze cyane. Nitwa Elmar mwarimu kuva kuri Ndaha TV. Ikibazo cya mbere nagire nshikirize ni kuri Crown. Ndazeza muri business muri ko murakora, ariko umuntu arapanga Imana igapanga ibyayo. Eske nimba mwapanze imyaka 5 mwe na Satb hama business ko muyifuza ntizogende uko mushaka, muzovuga ati imyaka 5 tuyihagarike ngahanya dukora ivyo wacu hama banaye ubuzima bwo washa bizogenda gute, muzorinda mu imyaka 5 ihere. Ikindi cya kabiri bisa nuko Alan yari yagishitse ko acerekeza kuri Satb, ntabwo ati wakoranye na benshi bamwe baraguhemukiye abandi barashize ibyo bashaka, n'ivyashika umwaka kuko umuntu arakoresha umwaka wa mbere akaguha ivyo ashaka, wa kabiri wa gatatu agatangura kugira ati rindira ndimeze neza. Nihagira ico gihe Satb aremerewe neza mu masezerano bahawe, aremerewe yuko avuga ati contract wice kuko ni murampereza ivyo nifuza. Murakoze cyane. Jeri kwa Nare Clovis kuva muri DFTV. Nashaka kubaza ikibazo cya mbere, mwana duhamagaye igihe mugira amasezerano na DJ Fanny. DJ Fanny mwamukiri kumwe uyu mwanya umwe muri mwebwe canke hari Satb wenyene? Ikibazo cya kabiri, Satb agiye gukora indirimbo nziza kuvyerekeye social media kuri ya mateleviziyo tuzi bihangange yo hejuru cyane, mwebwe muzomushikanako canke azoguma yishikanako nkuko yarasanzwe abikora? Murakoze. Nitwa Kube Drama na wanserukiye kinyamakuru Alpha TV Burundi. Nimetaka kueleza Satb kwa sababu tuko mu East Africa jamani. Nimesikia kwa alizungumza Kube Drama. Nimesikia kwa alizungumza neno Wasafi. Satb ni moja ndani ya wasanii ambao watakuwa international. Sasa tukijiuliza hapa kwenye mikataba ambayo tumesikia kwa Juju, Satb anazungumza kwamba anataka kuwa msanii ambaye atakuwa mfano. Ni kweli. Hivi ukisema kama unahitaji kolabo na msanii fulani, Davido,
Diamond Platnumz kama tulivyotoa mfano. Mara ya kwanza alipoingia Burundi Diamond tulitegemea kwamba tutasikia collab na wewe, ikapiga swata. Mara pili Mpimizi tumeitegemea sana, ikapiga tena swata. Labda hii inaweza kuwa ni moja ndani ya bahati ambazo Satbi anategemea sana kwamba itamkumbanisha Diamond Platnumz. Tutegemee nini, aidha ni collab ngapi? Kwa sababu umetuita si kama waandishi wa habari tuweze kuyajua maisha ya Satbi upande wa muziki uko vipi, kama sio siri lakini murakoze cyane. Nitwa Edison Ndayahoze, nsanzwe nkorera kuri Radio Culture ndetse no kuri Newstar TV. Satbi ni umwe mu baririmbyi nk'uko babivuze bandikishije amateka bakomakomeye, na cyane cyane amateka ashobora kuri byinshi. Si irya mbere duhamagawe nk'abanditsi n'abamenyesha amakuru nk'uko hari abandi babitangiye imbere baduhamagaye batubwira ko hari byiza byinshi bagiye gukorera abaririmbyi b'u Burundi, ndasubika kudondagura ayo mashyirahamwe ayo ariyo. Kano kanya duhagaze nk'abanditsi n'abamenyesha amakuru, twifuza mu kwemeza ko Satbi ibyo mwamutega cyangwa ibyo mwamwemereye mujye bishikako, apana kutubwira gusa ngo bigiye gukoreka, mujye duhe n'ibimenyetso kugira ngo tubone ko Satbi agiye gukomereza aho yaragejeje. Ikindi naco ni ikindi kibazo cya nyuma, byaba bitubabaza kenshi nk'abagejeje kubimenyekanisha umuziki w'u Burundi, iyo mufashe umuririmbyi yarageze ahandi hantu, hanyuma aho kumutuza agaca amanuka bivuye ku masezerano. Sinzi amasezerano mwasinyaniye, ariko nimba harimo amasezerano yuko adashobora guca ahagarika mu gihe mutariko muramukora ivyo yifuza, muzaba muriko murica umuziki mu Burundi. Murakoze. Iyi seri y'ibibazo harimo ibya Crown byinshi numvise byagumye bitumbera kwa Satbi. Hariho abajije ibi ni Satbi yabyishura. Hari umwe yari ngaha yarabajije ikibazo cya Crown, ikibazo cya Crown yarabajije wari wajije nari nabajije ati muri business kandi ego ndakibutse. Urakoze cyane. Ishyirahamwe Crown Royal si ishyirahamwe rivutse uno munsi cyangwa hirya y'ejo. Nababwiye yuko ubu ata ikinyobwa cyacu ata komine n'imwe utobisangamo hano mu gihugu cyacu. Rero sijya shyirahamwe rivutse uno munsi kugira ngo ejo muce wumva ngo bugaye imiryango. Nuko tutaronsa akanya gakwiye bari kubabwira n'imigamba aho twifuza gushika. Uno munsi ni ishyirahamwe dutangwa ubuzi burenga 200-300, abakozi 400, abakozi 400, ikoresha abakozi 400. Ishyirahamwe rimaze kugera aho gishikana. Rero rimaze kumva ko kuba ryokorana na Empire Avenue nuko ubwo buremere, kandi siwe wenyene, nejo muzobona ibindi bishasha, namwe ba journaliste muzoshikirwa. Kubw'ibyo rero wiyumvira ubwoba ngo ejo ushobora kumva ngo aho twakorera ngo hari amagufuri, oya ivyo ntibirimo. Ishyirahamwe rimaze kuvuka ubu, ahubwo riko rishaka kubyara ayandi mashyirahamwe, niho tugeze. Niwe mishije mbona uno wabajije ikibazo wenyene niyakorera, kandi ndazi ko iyi video mu kuyisohora aza gushira kasiyatire ya Crown Royal. Amasezerano ya Crown na DJ Fanny arahari, agenda neza. Ku masezerano dufitaniye turacafise umwaka wose wo gukorana na DJ Fanny. Nicyo gituma yanatwitavye n'umwete mwinshi. Urakoze. Hama ugera yarangije kubaza ujya mu journaliste Edison. Bon, turamaze kurumva natwe inkuru nk'abandi barundi bakunda umuziki, naka yashwanye na naka, umuririmbyi naka yashwanye na naka. Twebwe icyo twashize imbere n'akazi n'umwumvikano. Nk'ababenshi twaricaye nka equipe technique turasesangura abaririmbyi, duteba turashika kuri Satbi. Satbi twamuzanye muri Crown nk'umuntu tubona ashoboye kandi azotugeza aho twifuza gushika.
twebwe ku ruhande rwacu twicaye turi satisfied no mu ntangamarara nabibabwiye ahacu turi tayari agapira kari mu minwe ya Satbi ivyo twemeye turazi uburemere bwavyo haba uburemere bwa responsabilité n'uburemere bw'amafaranga ibyo nabyo Clan Royal nishira hamwe yiteguye kubimukorera hama nawe kuri na management yiwe niwe rero azoheza azana ibikorwa yaryo mu mwaka ayishike ko zakora ko zibiri zitatu azishike ko mugabo twebwe ingenda muvano nizovuye muri Clan Royal murakoze cyane ku bibazo bimwega nawe arashobora gufata ijambo akabyishura tukaca twisoza murakoze yaga Alan wa Indundi kwishure ikibazo cyawe ego dusegura nyinshi zaryamye zibura uburyo bwo gusohoka muri kino gihe imyaka iragenda ntidufise za zo gusohora indirimbo ngo noja hajya musore ata strategy hari strategy yari yose ikeneye amafaranga ariko muharure yuko kuva uno munsi mvuye ngaha muharure ku mezi 3 collab urumva kandi mutazibonye muzoshya mubaza kuko ni igikorwa iyaba management yanje iyaba mezo dukorana nk'aba investisseur banje ko nabemereye kuba brand ambassador banyemera kuba investor twese turashaka ko umuziki w'u Burundi utera intambwe ari nacyo gituma Boss Apollinaire yashimye gufata Satbi nk'akarorero kugira ngo abashe no guteza imbere umuziki w'u Burundi muri rusange no kuvuga ibi bikorwa uko biraba biri ku bushake bw'umwene gihugu akunda igihugu ciwe kuko ni kenshi twakoze for nothing ariko kuba umuntu yo kwemera ku investisa 60 million kuduga angahe ibintu bitari bwabonye nga tuvyemeranye harimo gukunda igihugu gukunda umwana w'igihugu hama hakaza ku promotion y'ibinyobwa y'ama products no kuvuga yuko twitege ko ibintu bigiye guhinduka kuko hari abantu bagiye imbere barahaguruka baravuga bati reka dushirikire aba bana b'igihugu ntabwo duteze imbere tubateze imbere ikintu cyumvikana kandi buri wese agomba kumva okay kuri Alan twahejeje ibijyana nawe yabajije ikibazo cya Malovu abajije ati nibyashika mu minsi ya mbere bakagukora ibyo ushaka za plabo bakaziguha ama haize umwaka cyangwa imyaka ibiri bikaca bitangura kukwama nufise liberté yo kuvuga ati je iyi contract yagaze ko siniko ndakora ibyo ego rero iyo mukorana n'umuntu ntashikana amasezerano urahagarika ni ukuvuga yuko ikintu kidashitse cyavugiwe ku masezerano turahagarika nzoba mfise uburenganzira bwo guhagarika aho ntabwo bariko nasubiyemo ndi umuntu ariko arakora iki gikorwa harimo no kubakunda umuziki w'u Burundi igihugu namwese tu kugira ngo tubashe gutera imbere bateye imbere na media zirateye imbere ndaza nkari kori nkari affaire de promotion ibyo bintu byose ibintu nashikanye imbere ntigeza kuri affaire de promotion abamedia nadufashije imyaka myinshi ariko nawe ashobora gutangura nanjye kuza nkavuga nti nakafashaka akazi dukorana uko so kuri icyo kibazo nacishuye ama ikindi cyari nimezungumza kwamba wewe ni mmoja ndani ya wasanii ambao wako na kiu na kufanya collab na Diamond Platnumz na tunategemea kwamba labda mimi kiwango kwa fikra yangu nimesema kwamba ndio muda ambao Satbi amepata wa kufikia Diamond Platnumz na kufanya collab kwa sababu Satbi anataka kuwa msanii international. Unaona, labda alikwambia utafanya collab na wasanii labda wawili wangapi kwa mwaka, sidhani kama ni hivyo. Je, inaweza kutokea ukatamani msanii ambaye labda atakuchaji pesa nyingi kusema ufanye collab, itakuaje? Kwa sababu sinabii kama utachukua collab ufanye collab na Fizzo hapa kwetu nchini, never, haitawezekana. Hauwezi kufanya collab sijui na Lolilo, haiwezekani. Ni lazima tutafutia nje ya nchi kwa sababu ni kama muziki wako utazidi kupanua. Asante.
Diamond ni msanii mzuri, lakini kwa hivi namuwaza sana Wizkid, yeah. Sasa kwa East Africa nikipata management nzuri nitakuwa na mimi nitaingia competition, compete na wasanii wa East Africa, Diamond akiwemo, but I need to break Diamond. Yeah. Kwa hiyo tutegemee kwa mwaka wa kwanza tutegemee collab na Diamond. Yeah. Nimekwambia nawaza sana Wizkid. Ndio uniweke sawa. Tutegemee unawaza sana Wizkid. Au Davido, why not? Yeah. Sasa Diamond ni mkali. Naam. Kamufashe gato ahantu kubaza wowe. Je numvisha ikibazo ufise cyane. Wewe introduction ya mugenzi wanjye yavuze ko tuzokorana album na collabo. Nshaka kubamenyesha ko icy'uburyo n'icyo twiyemeje ku mugabo dukorera n'ibiza Poznez Ismail. Ubwoba icyo gitumana kubwiye n'ikibi wewe icyo wiyemeje gukorana tuzokorana neza n'ubwoba bwabwo bw'amahera n'ubwoba bwo kurezida kontara sasa ayo izi madamu avuze ni inyungu zanyu, si inyungu za Salibi, kuko yateganya yuko mu myaka 15 abana bazoshikira muri game yabayemo amakolabo, game yasanze yose ntihabe ikibazo nyinshi duhura naco n'umunsi kubera akahise. Aba bantu bakomera amashi kandi ukabashimira. Sasa katika leader spirits reka ndabashimire mwakoze kuza. Imbere y'amamediya atandukanye turaregeje conference de presse mugabo just ishaka kugira niba ari akajya bashobora gushikiriza kuri abana bariya igihe twaza bari biteze bashobora kujya gukorana na Salibi bivuye kuri message yacishije kuri page urabivuze urakwiye kubivuga kuko twese turi mu kubaka, turiko turubaka. Hari igihe hari ibintu biturengera bikaturengera tukavuga n'ubu ndasubiyemo, hari abantu batoba umwuga wanjye, hari abantu batoba umwuga wanjye, genda mubashire ku murongo. Natwe mu baririmbyi abantu batuma umwuga wacu, ndagwana buri munsi kugira ngo baje ndabereka how to market, ndabereka how bikorwa, meme n'abantanguriye n'abakiri hasi ndabereka dushobora gucana ntibumve, kuba badashobora kumva. Nawe niba babwira ati muhinduke ntibumve, uzokwikomereza akazi kawe. Media zirakora neza, zimwe izindi zirakora nabi. Zikora nabi muzirinde, muzishire ku murongo, mujyavuga ubumwe ugatukisha umuryango. Mumushize kure akabikora azoba ariko aritukisha. Genda mu mute kure mumwigisha mugarukane mu muryango. Ntimutinye kumubwira kuko yava kuraba igitsuri, ntibishoboka, si byiza. Tuzokuba kandi professionnellement kirazira kubabara mu gihe cyo kubaka. Twese turabubatsi ba industry, kirazira gushavura bro, utaba professionalism. Uwashavuye wese ntabwo ari pro. Mu gusezera
hari ubutumwa buto nari mfite no ku bajournaliste bagumye bashaka kumbera uruhara rwabo mugabo ngaruka ku kintu gito ku kibazo mwagumye mufise nabonye ko hari akangonongono kuko amasezerano ashobora kutazokunda kubera uburyo nagira ndabibutse iri shyirahamwe Crown Royal agira iryo rihagarikiwe n'umugwizatunga wababwiye Niyibizi Ismael Apollinaire murazi yuko rifise akabare aha kuri Avenue Muyinga kitwa Ingo Group n'abajene yafashe arazana kuko yabona ko bafise umuziki arababwira ati jewe ngira ndabashigikire arashiraho umutahe urenze miliyoni majana 200 z'amarundi ku bantu bazi kuri Ingo Club ngira murazi yuko ata sonorisation ihari ingana nk'iya Ingo Club aha mu gisagara cya Bujumbura ejo bundi nagumye numva harimo abakunzi ngaha ba Fizo ejo bundi yaje kuryoherwa mu giteramo kuri Ingoko bahahuriye n'umugwizatunga Niyibizi Ismael murabizi benshi muri mwebwe mu manyemesha makuru niho bari byaranavuzwe murazi ko yamugabiye imiliyoni 5 mu gihe ariko arategura urubanza rwe rw'ubugezi bahahuriye ata programme bari bafitaniye n'umuntu rero akunda ibi bintu akunda umuziki ndondo nkuko Sabdi yababwiye kandi yiteguye kuza kumfasha no gukora igikorwa gikomeye nunganira umuyobozi yungirije hari igikorwa nyamukuru atababwiye tugiye gukorana namwe ba journaliste mu minsi ya vuba cyane tuzobaha ubutumire hari ikinyobwa gishasha cyitwa Burundi whisky hariho n'ikinyobwa cyitwa Burundi baragi coco Burundi whisky ni iki murakibona ngaha ni ikinyobwa gishasha kigiye kuja ku isoko tugiye guhamagara rero ibimenyesha makuru kubwo kugishyira habona no kubwo kurondera ibimenyesha makuru tuzokorana mu kumenyekanisha iki kinyobwa mubandanye mukora ibikorwa byiza turiko turarondera muri mwebwe abashoboye abakora akazi neza aribo tuzogira amasezerano yo kuba twomenyekanisha ikinyobwa gishasha hamwe na Burundi waragize ushaka ko itsinda imizi cyane cyane mu gisagara duhereye mu gisagara cya Bujumbura tugaca cya Gitega cya Ngozi eka mbere n'icya Rumonge icyo rero ni igikorwa tugiye gukorana namwe vuba ejo nimwabona ubutumire muzotwitabe muze mubangutse kuko murabona ko abo tuyazi tutayagasiga cyicaro twamadushika ku byo twayazi murakoze cyane murakoze kuba mwitabiriye ubutumire twizeye yuko n'inkuru muza gutanga zizoba ari inkuru ziryoshe gusa ku bikorwa byose byabaye murakoze Yes.